Je muri make Imana ingirira byinshi cyane, reka rero ncagagura ibyo naronkeye ngaha. Je naje ngaha ku munsi wa kabiri mfise amarira menshi cyane. Ayo marira niyo yatumye canumviriza iradiyo sanga hariko haraba inyigisho ngaha ku wa mbere, canumva zirankaburiye tinyabona reka nigire rero ngaha. Amasengesho yanje azoba ku wa kane noshika kwa egera hano tabona wanasengera nzoja ku wa kane. vuga iki Imana yakoze, reka kuvuga ivyo bintu rero reka nigira hafi hankura amarira numvise ku iradiyo. Candaza rero ngaha ku wa kabiri mfise amarira menshi ngaha rero harankuye amarira. Ku wa kabiri amarira ntayaheze. Ku wa gatatu Imana irongerera nkora amasiripurize menshi y'ukunyereka ko mfise itigeze inka. Ku wa kane abarozi bandoga ndonkanwo nawo marira, Imana irabaturumbura mu izina rya Yesu. Ba barozi baramvamo, byo batuma biramvamo, barantera n'intege nke ejo mu maguru ngo ntambike isirimba nabi. Ba barozi kandi Imana aho ngaha nyene irasubira bakura muri jewe. None ubu nisanga nduwa Yesu, amarira nazanye siyo mfise ubu. Umutima wanje ayo marira yacatuma n'umutima wanje usenga ucambagirana. Ubu rero Imana aho ngaha yankuye mu gusenga ncambagirana. Umutima wanje uri kusenga ufise inzira imwe kugira nironkera agatoboro ncamo. Karaboneka ni wagacamo ntukareke. Komera Imana amashi menshi cyane.